dans tous les domaines. Le développement n'existe pas là où il y a le manque de l'argent. Nous sommes à la terre, là où nous avons appris que l'argent est tout théoriquement, mais pratiquement tout, c'est pas de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'argent pour aimer quelqu'un. Mais bien sûr, tu as besoin de l'argent pour la protéger. Parce que l'amour ne peut pas protéger l'argent. Mais par contre, l'argent, il peut protéger l'amour. Ici au monde, rien vraiment n'est facile, mais tout est possible. Il m'a promis de rester auprès de moi pour toujours jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Et elle avait vraiment raison. On est séparés. De toute ma vie, j'y arrive pas même à penser que le jour arrivera là où je serai capable de tuer quelqu'un pour me venger. Voilà l'histoire d'une personne blessée, l'histoire d'une cœur escatrisée. Sobe, uzi impamvu jewe numva ndagukunda, nkumva uko bukeye uko bwije no kwihatira kuba mu rukundo rwawe. Nuko ari we mugore nabonye muri ino si, ushobora kundemera icyizere ukantahura. Naho turiko turaca muri bino bibazo, wumve ko bifise umwanya. Iki ni ikibazo c'umwanya, Imana izoduhezagira. Akazi kanje raba karakwamye, mu bintu byose ndiko ndakora nta kintu na kimwe kigenda. Ariko je nshaka ngo misezerano, umbwire ko naho basisi yocurama uzoguma iruhande rwanje, kuko nobaho nafise ibintu byose ariko sinzi ndakubereye. Ndagusabye please, shaka kundemera icyizere. Yamara ico nifuza nuko misezerano ryawe, umbwire basuti naho isi yohe byoshika igahengama, ko uzoguma iruhande yanje. Nico nshaka kumenya cyonyine. Urabizi ko ndagukunda kandi cyane rwose. Ibi turiko turacamo bizotinda bibiri. Je naho byogenda gute, sinshobora kuvima, sinshobora kureka, sinshobora guheba. Ndagukunda cyane, ibyo twaciyemo ni byinshi. Jewe naho twaba turi mu buzima bumeze gute, basi n'ibyo gufungura tubibura. Jewe ntabwo ushobora guhemukira cyangwa ngo ndagute wenyine, kubera ndazi ibyo twaciyemo. Ndagukunda cyane, naho byogenda gute, naho sinzi nyine kubwira vuma. Ndagukunda je nawe ushobora guhemukira, ndagute wenyine. Umva sheri, ntogore cyane. Je ndabizi ko igifise intango cose kigira iherezo. Bizogenda. Oh, Emma. Henry. Niaje kaka. Ni sawa? Karibu sana, karibu. Bro, ewa nirigara wayitaye. Baba ni micubuko. Erega ubukene nibwo buduteranya Imana, nibwo butunyegeza tukava mu bantu. Mu nda harari inzara hakazinduka inzigo menshi. Sevyo ndabizi. Nta witambana mu nda kweri. Amfite ikintu kinzanye ngasikindi. Nanse kugenda hariya cange ngaruke hino nje kubwira ikintu. Oya mbwira kweri. Hari diri yubuze. Hoho, Mana yanje. Mana iratwibutse sheri. Niambie basi brother. Man, muri zira transit bashaka umushoferi. Ema hasabwe iki? Nuzi ko umushoferi adepoza peri. Nta niveau d'étude bariko barasabana n'ikindi kintu. Nta kindi. Ni permis yonyene. None Ema turi ngaha turiko turakora iki? So, shira nje kukubwira. Shemeje ibiti. Nyine gusa nuko ubukene bwawe buturemejeho. Ema, gabanya ibyo biganiro na shemeji yako. Reka tugende turanzanira permis ngahe ndani, nzanira permis. Mani, je kweri Imana nkoreye iki gitangaza. Elle était vraiment si belle, mignonne, si courageuse. En réalité, je l'aimais toujours comme si c'est la dernière fois que j'ai eu la chance de voir son visage. Un visage d'un pigeon qui n'a pas des ailes.
ushobora kuba ari umunsi w'umugisha kuri twebwe. Je mvanye hariya umunezero, ntubona ko nsa neza mu maso. Nsanze by'ukuri bariko baratanga akazi. On était une famille pauvre, mais aussi une famille aisée. J'avais confiance à elle. Comme une femme exceptionnelle, j'ai connu au monde. Sa personnalité me conduisait toujours à la chemin de la mort que j'ai pas trouvé facilement avant de la connaître. Sans doute, elle était gentille. Umva ko ari amahirwe ko dushobora kuronka akazi. Je croyais qu'elle était décédée. À cause de l'information malheureuse, on entendit que j'ai pas encore nommé parmi les gens qui ont déposé pour trouver un job. Comme d'habitude, j'ai quitté à la maison pendant des heures. Et voilà tout ce qui s'est passé lorsque j'étais pas là. Il m'a promis de rester auprès de moi pour toujours jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Et elle avait vraiment raison. On est séparés.
Ici au monde, rien vraiment n'est facile, mais tout est possible. De toute ma vie, j'y arrive pas même à penser que le jour arrivera là où je serai capable de tuer quelqu'un pour me venger. Et voilà l'histoire d'une personne blessée, l'histoire d'une caresse.